Chuti bakunzi b'ibiganiro by'inkino bica kuri Indoni TV ndabaramutsa nongera kandi nk'abayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nko mubizi rero Indoni TV idasiba ko mibazina makuru ashushe inkino cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abarongozi abamenyereza abakinyi bakera bametwita aba legend n'abandi batandukanye uno musi rero Indoni TV twaba tubazanira makuru y'abakinyi ingene abakinyi b'abarundi bigenje mu migwi yabo muri ino ndwi irangiye mu kinyamakuru rero kinyamakuru Sport 257 carashize abone ingene abakinyi b'abarundi bagiye babitwara mu migwi yabo iganwa rikuru gihugu ca Turkey Super League yari yageze ku ndwi yaryo ya gatandatu aho Guhamalatia Sport usanzwe kinanwa abakinyi babiri Jospin Nshimirimana hamwe na Ndize Eric waraye usinze umugwi wa Gaziantep ibisindo bibiri kubusa umukinyi w'intamba mu rugamba Jospin Nshimirimana yamaze kwifatira umwanya aho yasubiriye gukina iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Malatia Sport mu gihe mugenzi wiwe Eric Ndizeye yagumye ku ntebe y'abasubira abandi muri uyu mugwi nyene hariya muri Turkey nyene umugwi wa Basaksehir usanzwe ukinamwo umukinyi wo hagati w'umugwi Zegwira gihugu intamba mu rugamba wari watsinzwe n'umugwi wa Kayserispor igisindo kimwe kubusa umukinyi w'intamba mu rugamba ndayishimiye Youssuf Nyange yakinye iminota yose rukino ku ruhande rw'umugwi wa Basaksehir Istanbul ku rundi ruhande umugwi wa Ostend wasinze umugwi wa Zulteweregem usanzwe ukinamwo kizigenza umugwi Sekira gihugu inamba mu rugamba Saido Berahino asanzwe akina mu Birigi rwari rukino rw'indwi ya gatandatu rw'igana rikuru gihugu ca Belgique Jipile League aho kizigenza w'inamba mu rugamba Saido Berahino n'ubu abandanya bitwara nabi aho yinjiye ku munota wa 88 w'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Zulteweregem ku rundi ruhande umugwi wa Genk waraye usinze umugwi wa Anderlecht igisindo kimwe kubusa ni muri iryo higano nyene gico gihugu ca Belgique aho umukinyi Mike Trezor ndayishimiye atarahitamo gukina igihugu cy'u Burundi yinjiye ku munota wa 72 w'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Genk mu Menya ko uwo musore atashoboye guhamagagwa mu mugwi Sekira gihugu wa Belgique mu nkino z'amajonjora y'igikombe cy'isi zigiye kuba ivyo bigaha amahirwe Burundi kubandanya bumuganiriza akazokinyira intamba mu rugamba yigeze gukinamwo se wiwe ku rundi ruhande mu gihugu ca Holland umugwi wa Heracle waraye usinzwe n'umugwi wa Nek Nijmegen igisindo kimwe kubusa rwari rukino rw'indwi igira gatatu yiganwa rikuru ry'igihugu cy'u Holland aho umukinyi w'intamba mu rugamba Mohammed Amissi yinjiye mu rukino ku munota wa 81 ku ruhande rw'umugwi wa Heracle tobibutsa ko umugwi wa Nek Nijmegen wigeze gukinamo umukinyi w'umurundi Saido Nibazonkiza ku rundi ruhande hariya muri Swede Norrköping waraye usinze unyagiye umugwi wa Ostersund usanzwe ukinamwo umukinyi w'inyuma w'umugwi Sekira gihugu inamba mu rugamba w'inamba mu rugamba Marco Weimas garo urukino rw'indwi ya 17 yihiganwa rikuru ry'igihugu ca Swede aho umukinyi w'inamba Marco Weimas yakinye iminota yose y'ugo rukino ku ruhande rw'umugwi wa Ostersund ushobora kwisanga mu cicaro ca kabiri umwanya n'umwanya Rio Aves waraye usinze umugwi wa Lake Source usanzwe ukinamo umukinyi wo hagati w'umugwi Sekira gihugu w'inamba mu rugamba Nduwarugira Christophe rwari rukino rw'indwi ya kane guhigana giyo mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Portugal aho umukinyi w'inamba akaba na kizigenza w'uyo mugwi wa Lake Source Nduwarugira Christophe Lucho yakinye iminota 58 gusa y'ugo rukino ku rundi ruhande hariya Arabie Saoudite igana rikuru ryo muri Arabie Saoudite ryaraye rikinywe ku ndwi yaryo ya gatatu umugwi wa Al Nasri waraye usinze umugwi wa Al Tawun usanzwe ukinamwo umukinyi w'umugwi Sekira gihugu intamba mu rugamba ibisindo bitatu kuri kimwe Cedric Amissi umukinyi w'intamba mu rugamba yakinye iminota yose y'urukino ku rukino
mu y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Al Tawun. Mu gihugu ca Belgique harahakinye inkino zigira kane mu gikombe cy'igihugu. Lierse isanzwe ikinamwo umukinyi w'umurundi Jordi Liongola wanyagiye umugwi wa Weteren ibisindo bitatu vyose kubusa. Umukinyi Jordi Liongola yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye muri urwo rukino, yashoboye gutanga n'umupira wavuye mu gitsindo ca gatatu c'umugwi wa Lierse ukina mu cicaro ca kabiri muri ico gihugu. Twobibutsa ko Jordi Liongola amaze guhamagarwa rimwe mu mugwi nserukira gihugu inamba mu rugamba. Kurundi ruhande Amo Rebeita yaraye isinze umugwi wa UED Almeria gwari urukino rw'indwi ya gatatu rw'igana mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Espagne, aho umukinyi Largie Ramazan yakinye iminota 80 y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Almeria. Uwo musore nawe niyahamagawe mu mugwi nserukira gihugu wa Belgique. Vyumvikana ko hakiri amahigwe yo gukinira umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba. Reka ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkabonyeraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro by'inkino n'ibindi biganiro bitandukanye bica kuri Ndundi TV. Hasta la vista.